abana b'abakobwa musaba kera abantu biyubara mu bintu byose mugo umwana w'umukobwa asigaye ikazi y'inzoga akayiheza birabaho gose ikaziye agatembagaza ari umukobwa w'imyaka 16 20 ugasanga nta kibazwa muhira asigaye asangiye ifise amasaha dayera yo gutaha somba yase mugabo urukundo nibaza yuko oya ntarurimo nibaza ko atari ekara y'imyaka ubwo tubona nta rukundo rurimo kuko ni wombwira umwana w'imyaka 20 ingene yakunze umutabo w'imyaka 75 bon atamugora afise canke yarapfakaye oya wa mwana we ndakubwiye sivyo ico gihe nta gutwikurura kwaba haca haba rero guhura kw'abatama bakicara bakavuga ati none unsubize inkwano sivyo hagiye bavuga ati kamereka tumugumane ntaco mugabe inkwano turazicamo kabiri canke unsubiza bibiri vya gatatu kuko umuntu wawe twamutwaye afise ingoroji tumuzanganya ingoroji iyo ngoroji rero tusubize inkwano muga ntabwo twikurura vyabaho mugabo n'umunsi urabona umuntu avanye na naka yahebanye na naka kandi baragendanye bakaryamana yari nka monsieur madame arasubiye avanye na naka birazwi n'uyo wo amurongoye baryamanye imyaka 2-3 baragendanye sivyo niwe bace baduhenda bagira batwikurura gute ntibishoboka kuko n'ukurongora ntiyarongoye yacuye wo gukura umugore wawe yagiye iwabo ukamuzana iwawe bavyita gucura bavyita kurongora babe bacura rero benshi baracura baragicamaka abakunzi wa Magic Channel TV nibaza ko meze neza agenda komeye gose nenda bakumbuye nko imisi yose vyama hama uyu munsi rero mana yanje dashusha no kuri ibintu bimeze neza gose kuri micro mukaba muri kumwe na Ornella Kimana umunsi dufise umutumire abantu bose bakunda no kwisi nduva umuntu amwanka ubuzima sinduva umuntu amwanka arinspira cyane aba jeune arinspira gose ugwaruko nushaka kwibaza reka tumwakira turamutse abibwire yego ndabaramukije cyane jewe rero ndi APOTRE MBAYAHAGA Isidore abenshi barantazira akazina ka Rehobote ndi umugabo ndubatse nubakanye n'umu inyange mubona hejuru yanje ni mwiza gose namwe murabibona uravyumva bajya bose n'abana dusangiye ndi umupapa w'abana 7 wow ndi umugenzi w'ugwaruka nkuko mwabivuze kuko urabona ndi umutama mugabo kamemeje uracarimo abantu bose baguma bavuga ati APOTRE turamukunda gose mani bahezagire no kure yego ndamubazaniye umuntu wanyu reka rero tutabarambiye tuganire twamamagagira tuganire cyane kubijanye ibintu byo gwaruka yego kariyambaza ati mbugira umbazi biki ndambwira ati shaka duhanure two gwaruka twasaze numushaka kwibaza yumvire nawe umugara akantu kabazo nayo mfise personnellement sinzi ko arundi umuntu yari kuba agafise usanga utabuzo mu gasangi maybe usanga hari nabonye ari kiganiro mwigeze gukora muvuga ko ngo musoma gacupa ivyo sivyo urabona urya muntu mbega yitwa ngo ikibana ntaranagaruka ngaha yitwa ngo nimba ari papa utamu umusanzwe urumva yariko yironderera ama views hanyuma kijya kiganira ari ntahe urabona ko yitwa ingazi y'ubuzima nariko ndamubwira yuko jewe kera nakunda gacupa utuyoga ko n'igihe ninjiye mu rusengero ndoye kukizwa nakijijwe inzoga ziri mu bintu vya mbere vyangoye kuheba kugeza aho mbwira abakozi b'Imana bo mwisero navuga ati jewe rero burya rero ntihari mpazoza kubivuga nk'urusaku ndabibibwirire genda canga utuyoga aca afata ukajambo ngo ndacanga utuyoga aca barakagurukanye rero abantu benshi kandi yabigenje neza kuko hariho ababifashe nk'ama nko kumenga ndanywa inzoga hanyuma ababimbaje nacemba obrije yuko ndabarumwikira intahe yose urumva rero araraba bikosora ariko jewe nta nzoga nywa imyaka ibaye 17 nta tuyoganywa kabisa nk'abantu byagoye guheba mu bantu uragute guheba inzoga ubwa mbere ho guheba inzoga
biragoye naje nakubwira ko byangoye mugabe igihambaye burya byose ikintu kigoye cyangwa kitagoye gisaba ishaka gisaba gushaka mu gihe wumva ko ico kintu ngo kikugoye mugabo uri kugwana naco iciza nuko utoreka iyo ntambara ugumugwana urateba ugashika ahantu ushaka ikintu kinesha ntaco witwaye umwanya vyomara mugabe igihambaye nuko uri muri iyo ntuze uko gushaka kugutandukana n'ico kintu rero inyoto bwa mbere ntawe yibagisha kwa muganga ntumenya ngo bamwigufa ntumenya ngo bamusoso ntumenya ngo bamugitigu wumva gusa ushaka ico kintu rero nibaza yuko guheba ariwe wifatiye ingingo biragoye mugabo iyo ufashe ugasenga hama ubuzima bwawe ukabuha Kristo akaba ari wabugenga aragufasha kurwana iyo ntambara niyo nyota akayirukana muri wewe muga kuvuga ngo je mvyutse mvuga ngo ndahevye ntibikunda hari igihe bidakunda yego hari ahantu muri Bibiliya handitse yuko inzoga umuntu akwiye kunwa akavinyo umuntu yuwe biranditswe je nayisobe ko niyuka hariyo muri Timoteyo ndabona umurongo bakunda kwitwaza aho Pawulo yabwiye Timoteyo ati kubw'ingwara yawe yo muntu uzoza urasoma dukeye mugabo rero urumva bose ntibagwaye mu nda hanyuma ikindi nacyo ntibagira dukeye ibyo mbona bahereza biragoye ariko abantu tuba twibaza ati none Bibiliya irisubiraho ko hari igihe usanga handitse kandi ngo tuboregwe mwe muyera gusa abandi baca bitwaza uwo murongo wundi ugasanga nyene biraducanze Bibiliya irisubiraho ko bimeze gute Bibiliya ntiyisubira ko Bibiliya no kuri kuzuye kuko mu bisanzwe burya aho nariko ndase n'igini nigeze gusigura nabo baca baravuga bati pasitora bivuze neza yaramashi y'abanywi b'inzoga abo baca bagira ati sava uwo ni wabivuze neza muganda ariko ndagomba kuvuga yuko mu bisanzwe Bibiliya ntivuga ko inzoga ari icaha oya Bibiliya ivuga yuko inzoga ari ikintu cy'igisindisha cyangwa kikiboreza utakiyubaye gishobora kujana mu gukora icaha muga mu bisanzwe burya je nama ndababwira ikiborera gusumba wanashaka si inzoga gusa urumogi ruraborera sivyo hari n'amakoro banywa n'ibindi bintu bitari muri Bibiliya washaka bindi vyadutse mugabo Bibiliya igomba ngo mwirinde ikintu cyose kiboreza kuko iyo umuntu amaze kukifata kikamuborera aca akora icaha urumva nico gituma wumva na Pawulo yabwiye Timoteyo ati ugerageze umire dukeye kubera bwa ati hamwe wogira uturenze uzokora amadega hama bwa busore bwawe buce bugayika urazi ko ari yabanje kumubwira ngo ntihagire umuntu akugayira ubusore bwawe rero no kwikontrola mu buzima inzoga ntizigukontrole akaba ari uzikontrola inyota ntikuganza akaba ari uyiganza kuko ndaza abantu bamwe inzoga ngo ku minsi y'imiriyo matanya avuga ati je ma weekend gusa kandi aho nakigera gacha yitahira n'abandi rero umenga basangiye amaso n'udutuku we wagenda ahubwo aho kuzinywa ukamenya zo zamunyoye akibera mu nkono akagwamwe rero nk'uyu urumva yabaye umuja w'inzoga si n'umunywi wazo yabaye umuja cy'imbata w'inzoga rero hari abantu usanga bajakariye inzoga ugasanga n'umushahara w'umuntu awufise awuharura mu biyeri gusa ayawuhembwa uwo munsi ntatahe hari abagabo usanga iyo bahembwe azosubira gutaha uko umushahara umaze abo bariho utomubaza no kugura ipataro utomubaza ngo umwana ararya gute n'abantu irresponsable babaye abaja b'inzoga mugabe biri kigomba kuvuga ati wikontrole wirinde inzoga ntizigufate mpiri ntizikuganze wewe nyene bari uganza ngira ngo twavyumvise ni mu byumba abantu b'inzoga twavyumvise gose muzingo ntizibanywa twigerere gose biragoye nari mfise ikindi kibazo cyane cyane cyangumyemo iminsi myinshi kumaniyumvira ati inzoka ibabaza aho nkamwebwe abavyeyi muravye twebwe ukuntu ugwaruka tumeze ikihe kintu twokora kugira dukontribute ku iterambere ry'igihugu ubwa mbere hoho gwaruka rurakwiye gusengerwa kuko gwaruka je mbona muri kino gihe nugwaruka ushika imbere ugasanga birakurengeye mu bwonko no mu bwenge bwawe ivyo uri kurabona ukiyumvira uti none izi generation ni iz'ubwoko bw'abantu canke
basangiye ubwoko n'amadoromadere kuko igituma niko ndabivuga tugeze mu gihe abantu usanga abana b'abakobwa musanga kera abantu biyubara mu bintu byose mugo umwana w'umukobwa asiganywe ikazi y'inzoga akayiheza birabaho gose ikaziye agatembagaza ari umukobwa w'imyaka 16 20 ugasanga nta kibazwa muhira asigaye asangiye ifise amasaha dayera yo gutaha somba yase ubwa mbere ikintu twohanura ni iki nuko abana iyo kirabica nuko bamwe babona bati papa na mama bariko baraturonderera mugabo bazovaho bagende barengane udusigara urabaho gute rero ico no bahanura ni ikintu byo bari muvuze mwebwe uno munsi cyane cyane ugwaruka rw'abarundi n'abarundikazi mwebwe abakobwa b'abarundi n'abahungu b'abarundi nyene naenda bicanze rero nta kintu na kimwe muzokwireguza mu minsi iza mu gihe iterambere ryo basiga kubera nimwe ba mbere ino tour muri gate rero dufise umukuru w'igihugu adasiba kubivuga yuko ari umugenzi w'ugwaruka kandi ntiyabivuze ku munwa gusa irakreye une banque yitirira urwaruka sibyo mufise bayitanguje ni mari 40 miliyari baravuga bati la jeunesse abajene bose bafise ama projet mugende hajya mutange izo projet zanyu nibaziga ntimusuye kuvuga ngo mwabuze umutahe leta nibishinga hanyuma y'amafaranga mukayagarukana sibyo mumaze kunguka mumaze gukora abantu bamwe muri abajene babaye discipline bakaba bafise imbona kazoza babitanguye uno munsi batanga kwa 2 milliardaires bakira abana b'abasore n'abakobwa abandi baracari muri vya bindi bavuga ngo tuzokira gute bizogenda gute bamaze ibisi bavuga ati mworora inkwavu umutahe w'urukwavu ni henekene zibiri nabonye abana b'abakobwa n'abahungu bari mudohenekene turazimvye mugabo ufasha amacupa abiri ya henekene ni inkwavu zibiri izo nkwavu zivyara 8 canke 12 bukeye kangaho umwaka ugahera uzosanga ahubwo utakinywa henekene uvumvye usigaye woyinywa uyiguriye kandi uvuze n'iteka kuko iyo umuntu akuze ari kuvumba gusa babona yuko ari umunofi uca kuko nta kindi kintu kiba mu mutwi we wowe n'umwe wese n'imputu yoga n'incorera ngiruku batavuga ati rero ntavyo tubona byo muri kazoza kiwe rero gwaruka mwiheshe cyubahiro mwiheshe iteka hanyuma muje mu bikorwa by'iterambere icyakabiri ni iterambere n'ijabo mu gwaruka mu gihugwaruka ruko rugiranira imigenderanire ya copinage n'abatama batobotse ubuhanza n'abaguye imvi bagwinjebejebe kujisho ntibikunda mugabo urukundo nibaza yuko oya nta rurimo nibaza ko atari ekara y'imyaka have ubwo tubona nta rukundo rurimo kuko ni wombwira umwana w'imyaka 20 ingene yakunze umutaba w'imyaka 75 bon atambugora afise canke yarapfakaye oya wa mwana we ndakubwiye sivyo en fait urukundo rwa vrai uri kurarura abasirurya kuko abana bamaze kuba materialiste sivyo bakunda ibintu urukundo rw'ibintu igituma yarenga ujya musore akarengana mujya wo bangana kandi ari wakunda washaka mugaba kemera gucudika no kugirana imigenderanire mpuzabitsira n'umutama suko umutama mukunze ko ari umubogare canke iki amusumbira wa musore kubera umusore we nta mafaranga afise amuhama mega chaka mu telefone ati mega we nta kintu ufise uwo munsi mugabo mutama amuha amafaranga menshi akamugurira imodoka iyo bahuye n'umutama kize akaca muha amafaranga ya entretien menshi umwana wo mugwacha abona umenga arakize n'umutunzi agacapfa mu hahandi yava kwa wa mutama akaza kwirigara agaca bagirira turune umva yabaye mu boss uravyumva hanyuma nabo batama nabo sugukunda abo bana ni daimon yabateye ugomba kwica ni afete ni nuguhonya nkugwaruka kugira ngo kazoza ntikazoba ningeso y'ubusambanyi yabateye buri mu bakobwa no mu bahungu kandi abahungu dufise no munsi bijyamanira n'ibikecuru ibitama kazi bimwe bitamwe n'ivyishuga mami uravyumva iryo tambero ntishobora ku muntu ameze gutyo umwana agomba gutera imbere agira ati no koriki mbe no hanuzane
projet no ikora gute agaca heza akatera intambuko hari ivyo akora mugabo no musi abana bo baragaya akazi agaca agomba kurongora ata amafaranga afise mugaca agomba kurongora mu ntebe nk'izi twicayemo kubera yazibonye kwa se yazibonye kwa muyomba nizo yakuriyemwo agomba nk'izo muga ntiyigeze agomba kumenya mbega papa yabikuye he ibi bintu yarinze ashika kuri intambwe yaciye he aho rero naho ndakondana umwana mugabo ndakondana n'abavyeyi ntibakigira umwanya uhuganiriza abana babo ngo bababwire ingene bitwara babwire aho baciye n'ivyo bakoze n'umugisha bagize ubu no musi ugasanga abana barezwe na Facebook barezwe na Instagram barezwe na social media gusa ni ibintu bimeze uko rero ikibazo nacishuye mu buryo bwinshi birumvikana cyane abavyumvise bavyumvise social media kuri mwebwe nimbi canke ni nziza ikintu cyose kiba uko ushatse ko kiba kuko mu bisanzwe social media ugiye kuyiraba yari nziza muga nuko hari abantu bayikoresha bitari byo bakayikoresha nabi kuko ni ikintu gituma abantu bamenya ibiriko biraba mu mwanya muto kandi ku ngero zose z'abantu ugasanga hariho de programme zibokipa bose ugasanga barafise aho bigira mugabo akandi kadevize nuko ziteye ubunebwe bamwe batahigira umwanya wo kuja kurondeza ubwonko bwabo mucaye ngo bakoreshe ubumenyi bw'umuntu ugasanga ibintu byose gasaba bagomba social media rero ni byiza social media nk'ubu kuri jewe ni igikoresho cyiza cyane nkagenda umuvuga butumwa ndagikoresha kandi kikamfasha gushikira abari kure mu mwanya muto nkuko rwumenga turicaranye kandi ubutumwa bukaba efficace rero n'abafise ama projet abafise ibyo bakora niki gukorera kuri social media ni kintu cyiza gose mugabo aho bigoreye nuko bamwe baciye baja muri kote yindi ica kuri social media mugabo ugasanga nta terambirizana nta n'icyo yungura umuntu mu bwenge bw'umuntu no kumwica gusa kumwe bamwe baca baja kuraba ya mafilime nkoza rustori nimba ari y'amaporono niki abandi bakigira gukora ikibi abandi nimwe nivyo mugabo mu bisanzwe social media nkuko mwagize televiziyo mugende muvuga muti turondera ivyiyumviro bifasha ugwaruka ikiniki cyofasha kikagarura abantu mu nzira nziza murumva ko igikoresho ciza mugabo kiba ciza gikoreshejwe n'umuntu azishashaka yego nayo mfise ikindi kibazo cyanyu umunsi nazanywe n'ibibazo gusa oyabaza jeni ndege nisabira impanuro baza nari mfise ikibazo cyanyuma est-ce que copinage but ya mariage itarajamwe murayeprouve n'ubusambanyi hariyo copinage bakaba basambana oya sivyo iyo ntiba ari copinage no kumenyana bisanzwe mugo umuntu amaze kwitwa umukopine wa naka uwundi umukope wa naka c'est-à-dire yamaze kuba propriété privée y'uwundi muntu urumva ni hamwe byo bwo usanga ari kumwe n'umuntu wundi ugasanga wamupfuhiye n'umuntu ushaka gupfuhira umuntu atari kwawe mugabo ivyo bavyita copinage kubera abantu benshi nubwo ubuye bigenda habona kubera iterambere ngira ryaje bose barabiciyemo n'imyaka ya adolescence n'iki umugabo ugasanga acane cyane umuntu abakope akaba copine mugabo ugasanga bibaganisha kuguhuza ibitsina iyo bimaze gushaka kuri iyo dogere rero nta kintu kiri murumva n'ubusambanyi bubu ntaco vyitwa kuko si umugore wiwe si umugabo wiwe nta na projet bafitaniye ya mariage mugabo ugasanga ngo c'est ma copine c'est mon copain ugasanga ni ngorane rero muri ico gihe sinzi ikibazo warubagiye ngaho mugabo twebwe ko tubifata ntushobora kubwira umuntu ko ari umukope wawe avete copinage babihinduye mu bisanzwe bijya bigirwa n'abafiance none wogira umufiance gute utaraca muri copinage wisha mushaka iki wisha mushaka iki uravuga ati reka mbanze menye umuntu imbere yuko menya ntangura kugira ama projet ya mariage ngo ati reka ndamumenye comme ça kumumenya ni byiza kuko kumenya umuntu nijya fiançaille tushobora kumenya umuntu muzokubakana ngo utangure kumumenya ata fiançaille murajamwe ntangajema mufitaniye
nubwo umenya nibyo ku nzira gusa ntaco muzina nyimwo mugabo musa ngo kumenya neza ngo gira wiyangaje nijya periode ya fiançailles niho wicana umuntu yakubari ati jewe icifuzo canje niki uri mwiza ndagukunda kandi ifuza yuko twogira projet ya mariage muri ico gihe haba hatanguye umwanya wo kwicara ukagendereza uwo muntu ninde ameze gute ingeso ziwe nizihe eske je tubanye ibi umuntu twobana bigakunda mfashe ingeso ziwe nizi wanje ibintu birahura tuzohuza niyo copinage niyo fiançailles copinage rero nukona kuja kona sivyo nukona kabisa nivyo kona babireke koko ni icaha cy'ubusambanyi kandi guverinoma cyafashe benshi gifata benshi kuko umuntu ari mu maraso ashushe yumva nawe umukobwa yamaze gusonga amabere umuhungu aramaze guhuha ubwanwa aramaze kwiyumva nk'ubugabo ni cya kintu kiba mu muntu yadakijijwe ni yangese mudugamwo yabezwe ikimutuma avuga ati kameme reka mbaze nico gituma kenshi usanga ubuye abantu baja kubaka ingo zikabananira hakiri kare amadivorce indwi imwe ukwezi kumwe yagiyeyo kubera iki umuntu agiye kubaka yagize copinage n'abahungu 3 4 5 badasa batangana batarera uravyumva urumva amaze kuba umugore w'abagabo bangaha 5 uravyumva hanyuma amaze gushika kuri uriya afise comportement itandukanye n'abandi 5 rero n'umutima w'uwo mukobwa abafise kame umwe wese muri abo 5 icamukundira icabuze muri wa wundi babana cavuga ati iki indagishaka nzoja kwa naka kuko wewe kandi mu ex nabwo babita mu ex mugabo harabakubitayo gusa ati twambara ipingu impeta bayinyambike mugabo naka se ndamuhebye hagacha vya bindi bitari byo n'umuhungu gasanga nuko yagenda n'abakobwa bangahe arageza ahantu batirongora aciye arongora umwe mugabo gasanga babandi nabo baracari mu bwonko nagwa rukundo yateza gukunda umugore umwe amaze kurugabaniriza ko abashika 5 numvuga agiye kubaka hasigaye irobo y'urukundo urabyo ntiruba rugikwije ibiro ayo usanga rero kenshi biciye bigorana nico gituma kera indero ya kera umukobwa yategeza kuja kurongorwa atarigera amenya ikintu kiga kuryamana n'umugabo niko byari bimeze ni naho havuye urubanza gutwikurura mu bisanzwe kabijya bintu muja kwivyinisha abantu ngo bariko baratwikurura ivya kera uzibona abantu bagenda amabere ari hejuru atakintu bambaye mugani baza yuko hari ingeso zimwe zagiye zirava hariye oya uko byagenda kose ayatwarira hejuru ayatwarira mu minwe hari ikizira urabyo hari ikizira rero ibintu bitashoboka kuko urumva kera umuntu kobwa babonye yashurashuye igihano bamuhamura kiza cyari kihano kigoye cyane ubu rero nta kikizira hariho liberté n'urafa n'uburenganzira bwiwe amashirahamwe bashigikiye yarabonetse amaduru w'amategeko abakingira yarabonetse ubu nta mukobwa agomba agitwara inda ntabwo bagifise kubera bijya bintu byo guhagarika imbyaro abakobwa nibo bajya imiti myinshi gusumba abagore ukiyumvirizo ngora ndumva bari mutugegene abandi bari ku nshinge abandi bagendana ibinini nukuvuga hariho ibintu byinshi byimfasha busambanyi urumva vyaje bigace bigaragara yuko umenga cyaha nta buremere kigifise rero ugasanga umenga afise uburenganzira nuko bimeze mugazo bimenya neza amaze kwinjira mu rugo akitwa umugore wa naka akitwa umugabo wa naka azoca asanga yishize mu tuzitizo avuga ati ribohero nishize mu gihe nzoshobora ndamubona rero abantu bamena kavuga ati nyuma y'indwi nyuma y'ukwezi burya bavanye mugabo kera bariko nabonye cyo gutwikurura gutwikurura vraiment no kuri kwimana gutwikurura abantu bajejwe inyigisho z'imico canka karanga barakwiye kuraba umunsi mukuru canka urubanza rwo gutwikurura bagasubira bakicara batama bakavuga ati tugwige ko swate turugumitseho canke turukureho go rubanza gutwikurura n'abantu benshi ntibazi nico ntibazi ibyo bivuga none wewe muntu ararongoye
arongoye muri sare kanaka niho mariage ibereye sivyo intebe ziracaye zazina baciye bavuga ati ubu rero tugira tuje muri indi ntambuko ya kabiri y'urubanza sivyo baciye baja ngaho umukobwa yishanjirije aha umuhungu yishanjirije muri toilette harya baciye bagaruka bicara haha ni nyene ngo tugaje gutwikura koma ngo twikura gute ntibishoboka kuko umunsi urubanza gutwikura ifuko ko bagumva gutwikura batwikura umuntu yagiye kurongo yazigamye ubukobwa bwiwe yazigamye ubukumi bwiwe kuko na kera ntibapfa gutwikurura hariho abatatwikurura n'inkwano zigasubizwa uruvyumva kuko hariho inzoga itegeza kuva iwabo w'umukobwa yagiye kurongorwa ahantu bakayirungira mu gitondo ca kare abageni bakivyuka yabishitse iyo nzoga yakora iki ni ukubera ibyo bayisasiye bakigira ubugeni ibyo baryamyeko aho baranguriye amabanga mpuzabitsina bace babisasura bakabiterera mu murera aho bita muri saro mwebwe mu kizungu kugira ngo bayinasenga cyangwa abantu babitore barabe urumva badasanze ko cya kimenyetso gitukura uravyumva kwishuka uri kuranyuma bavuga ati rero wa muntu basanze karabaye baronye hanyuma bagisanze ko bavuga ati nibatwikura iyo nzoga baraze gute baca bayisubiza inyuma umugabo kwisubiza haba nk'ikindi kintu bashizemo iyo basanze umukobwa yazigamye ubukumi bwiwe bashiramo umukenke uzivye udaciye haruguru no hepfo hose hugaye bavuga ati rero nimwitegure muhave muza inzoga zo gutwikurura burya umukobwa wanyu yazigamye ubukumi bwiwe inzoga zikaza sivyo n'amajambo akavugwa umugabo rero basanze asiga bamurongo yasa n'umugore ya maraso ntabwo bace bashiramo umukenke utoboye pfo na ruguru muri yanzu bagashyira bashira se n'abavyeyi biwe hariya bandi bati rero inkwano ntimurye burya rero ibintu ntibimeze neza umukobwa wanyu yarahemutse ico gihe nta gutwikurura kwaba hace haba rero guhura kw'abatama bakicara bakavuga ati none unsubiza inkwano sivyo hari igihe bavuga ati kamere katumugumane ntaco mugabo inkwano turazicamo kabiri canke unsubiza bibiri vya gatatu kuko umuntu wawe twamutwaye afise ingoroji tumuzanganya ingoroji iyo ngoroji rero dusubiza inkwano muga ntabwo twikurura vyabaho mugabo n'umunsi urabona umuntu avanye na naka yahebanye na naka kandi baragendanye bakaryamana yari nka monsieur madamu arasubiye avaye na naka birazwi n'uyo wo amurongoye baryamanye imyaka 2-3 baragendanye sivyo niwe bashe baduhenda bagira batwikurura gute ntibishoboka kuko n'ukurongora ntiyarongoye yacuye wo gukura umugore wawe yagiye iwabo ukamuzana iwawe bavyita gucura bavyita kurongora bobe bacura rero benshi baracura baragicama ariko niko bimeze oya ntaco gira vraiment kuko ivyo tuba tubikeneye kabisa none munsi uzurabe mpanumva abantu bariko batera inkuru nk'umukobwa afise imyaka 15 20 atarigera amenya n'umugabo cyangwa umusore abandi bakobwa bavuga ko ari umuntu uko ari anormal umubono shaho niko bavuga cyangwa bakavuga ati nimbe wabo baroga ntibyumvikana urumva witwaye neza niwe asigaye umenga muri societe niwe gicibwa umugabo mu bisanzwe urumva ko isi ikigenda ahantu hagoye ariko abavyeyi nabo nibagerageze bahindera abana niko byogenda uko nukuzi impanuro zawe abantu benshi bazikunda benshi cyane cyane abajene rero bagukunda rwose kabisa aho ni vyiza yego turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye ko turabizi ko kenshi ba muri iyo kipe muganga twemereye muraduha akakanya yego murakoze namwe yego ntimuze mu bihebe kuza muratanga igihe cyose mu bihebe muzokwame mutuba hafi twugwa rwo turabakeneye murakoze cyane igihe cyose muzamwumva hari intererano mukeneye
mukumva hari ico mpanuza ndagishoboye nzokibaha kandi impanuro vyo nzozibaha n'ikindi gihe karibu n'urundi rwaruka rufise ibyo rugomba kuganira rubifise mubabwire nta kibazo ndahari murakoze cyane murakoze abakunzi ba Magic Channel TV turabashimiye ko mwadukurikiranye murabizi ko tubakunda tuzokoma tuba hafi igihe cose mugire umunsi mwiza kuba ari video saa 6 hama kuba yiravye bwije naho mugire ijoro ryiza ciao